Bakunzi b'isamirizi y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya, ijwi ry'Imana iwanyu, ijwi ry'Imana iwacu, ndabaramukije amahoro ya Kristo. Turi ku munsi w'umukama w'17 wo mu mwaka, muri kumwe na Patiri Aristide Mutunguka, patiri mukuru wa Paruwase Ruyigi, Diyoseze Ruyigi. Muze tuzirikanire hamwe ijambo umukama yaduteguriye uyu munsi. Igisomo ca mbere tugisanga mu gitabo ca mbere c'Abami, gabane ca 5, akarongo k'indwi kugeza ku ka 12. Giherekezwa n'izaburi ijana na 19. Igisomo ca kabiri tugisanga mu ibaruwa umutumwa Paulo yandikiye Abanyaroma, akarongo ka 28 kugeza ku ka 30. Nayo inkuru nziza ni ya Matayo, gabane c'13, akarongo ka 44 kugeza ku ka 52. Igisomwa ca mbere. Ivyo dusoma mu gitabo ca mbere c'Abami. Muri irya misi igibehoni, umukama yabonekeye Salomo mu ndoto mw'ijoro. Imana imubwira iti: "Nsaba no guha iki?" Araheza asaba avuga ati: "Ubu rero mukama Mana yanje, niwe watumye umusavyi wawe aba umwami mu kibanza ca data Dawudi, ariko jewe ndacari muto cane, kandi nkaba ntazi iyo nja n'iyo mva. Umusavyi wawe ari hagati mu gihugu cawe witoreye, igihugu c'abantu benshi cane, atawoshobora guharura canke ngo amenye igitigiri, kuko ari isinzi. None rero nuha umusavyi wawe umutima utegera, kugira ngo ntunganirize igihugu cawe, nshobore gutandukanya iciza n'ikibi, nkako ninde yoshobora gutunganiriza iki gihugu cawe kingana gutyo." Iryo jambo riba ryiza mu maso y'umukama. Mu kubona Salomo yasavye ivyo, Imana imubwira iti: "Kubera ko wasavye ivyo, utisabiye kuramba, canke ngo wisabire itunga, canke ngo usabe ko abansi bawe bopfa, ariko ukisabira ubwenge bwo gutegera ingingo, ngira ndakurangurira ivyo wasavye. Ndaguhaye umutima w'ubwitonzi kandi w'ubwenge, ku buryo atanumwe yari bwamere nkawe imbere yawe, kandi atanumwe azoza ameze nkawe mu nyuma zawe." Iryo ni ijambo ry'umukama. Ese ukuntu nkunda itegeko ryawe mukama. Ese ukuntu nkunda itegeko ryawe mukama. Intoranwa yanje mukama, ndabivuze no kuzigama amajambo yawe. Itegeko riva mu kanwa kawe rindutira kure ibihumbi vy'inzahabu n'ifeza. Ese ukuntu nkunda itegeko ryawe mukama. Ndagusavye ko ubuntu bwawe bwoba uruhoza rwanje, nk'uko wabibwiye umusavyi wawe. Impuhwe zawe nizinsage nshobore kubaho, kuko mpimbagwa n'itegeko ryawe. Ese ukuntu nkunda itegeko ryawe mukama. Nico gituma nkunda amategeko yawe kurusha inzahabu, kurusha mbere inzahabu ihinguye neza. Nico gituma nategereye ko amateka yawe yose agororotse, muri vyose ngaca nanka inzira yose y'ikinyoma. Ese ukuntu nkunda itegeko ryawe mukama. Amabwirizwa yawe n'agatangaza, nico gituma umutima wanje uyazigama. Inyigisho y'ijambo ryawe itanga umuco, igaha ubwenge ibitazi. Ese ukuntu nkunda itegeko ryawe mukama. Igisomwa ca kabiri. Ivyo dusoma mw'ikete umutumwa Paulo yandikiye Abanyaroma. Bene wacu, turazi yuko vyose bibera neza bakunda Imana, abatowe nk'uko ibishaka. Abo yashimye kumenya kera, yarabageneye kuva kera kuzosa n'ishusho y'umwana wayo, kugira ngo uwo mwana abe imfura muri bene wabo benshi. Abo yigeneye nibo kandi yatoye, nabo abo yatoye nibo kandi yagize intungane, abo yagize intungane nabo nibo kandi yaninahaje. Iryo ni ijambo ry'umukama. Ivyo dusoma mu nkuru nziza ya Yezu Kristo nko yashikirijwe na Matayo. Muri irya misi Yezu yaciriye ishengero ry'abantu iyi migani ati: "Ubwami bw'ijuru bumeze nk'itunga ihishije mu murima, umuntu yubura agaca asubira
kurihisha agaheza akavaho yuzuye akanyamuneza akaja kugurisha ivyo atunze vyose ngo yigurire nyamurima. Ubwami bw'ijuru bumeze kandi nk'umucuruza yironderera intabonwa nziza, yaronka intabonwa y'agaciro agaca aja kugurisha ivyo atunze vyose ngo ayigure. Ubwami bw'ijuru bumeze kandi nk'urusenga baterera mu kiyaga hanyuma rugapfa ivyo ruyoye, rumaze kwuzura abarovyi barukwegera ku nkombe bakicara vyiza bakavyegeraniriza mu masandugu, bibi navyo bakabita. Nuko bizomera ku muhero w'isi, abamarayika bazoza basobanure ababisha babakure mu ntungane, babate mu nyenga y'umuriro ahari amarira no gukomanya amenyo. Ubwo mwategereye ivyo vyose? Baramubwira bati egome. Ababwira rero ati nico gituma umwanditsi wese yabaye umwigishwa mu vy'ubwami bw'ijuru ameze nka nyene urugo anyegurura mu bubiko bwiwe ibintu bishasha n'ivya kera. Iryo ni ijambo ry'Umukama. Bavukanye mwese muriko murakurikirana isamirizi y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya, Umukama uno munsi yaruteguriye inzimano y'ijambo ryiwe, ariryo tugira dusabikanye mu ngingo zibiri. Ubwa mbere, Yezu Kristo niwe mwami w'ukuri atuyoborana ubwitonzi. Ubugira kabiri, guhitamwo no gukurikira Yezu Kristo. Ubwa mbere, Yezu Kristo niwe mwami w'ukuri atuyoborana ubwitonzi. Yezu bwiwe niwe agira ati, nimwiremeke umutwaro wanje, mube abigishwa banje, kuko nitonda kandi nkicisha bugufi bivuye ku mutima, niho muzoronka koyoko k'imitima yanyu. Tuzaba kwa Matayo 11:29. Uwo rero nigihavuka abamarayika baraninahaje Imana bati, Imana ninahazwe mw'ijuru, kw'isi naho hayagwe amahoro mubo Imana ikunda. Raba kwa Luka 2:14. Niwe mwami isi yamye irindiriye kuva kera na rindi, mbere n'ingoma yiwe ntizohera nk'uko marayika yabihishuriye Bikira Mariya. Twumvise ingene umwami Salomo akiri muto ariko ari we yahawe kuyobora Isirayeli nk'umwami wayo ko yayaze n'Imana. Yarazirikanye arihweza uburemere bw'iryo banga, asanga nibimurengeye, aca asaba Umukama Imana umutima utegera babashe gutunganiriza igihugu ciwe, abashe gutandukanya ikibi n'iciza. Kandi birumvikana kuko nta mpumyi irongora iyindi, ica yishora mu manga. Ni vyiza mbere ko uwo mwitwarariko w'umwami Salomo yarafise wo kwama mu mutima w'umwe wese muri twebwe, mu bantu bose, cane cane mu ndongozi z'abandi, mu mice yose, mu nzego zose no mu mihingo yose. Haba muri ekleziya, abarongoye abandi bagire uwo mwitwarariko, babe basaba Imana uwo mutima. Mu ntwaro z'ibihugu, mu mashirahamwe no mu bundi buzi, bibe uko nyene umwitwarariko wo gutunganya ibintu neza wame ku muzirikanyi w'indongozi zose, mbere n'abantu bose. Aho niho isi yose ishobora gutera imbere mu mahoro n'ituze, ubwami bw'Imana bugasasagara, kuko ineza ariyo twese duhuriyeko kandi duharanira, maze ikibi naco twakigwaniriza hamwe tutarinze gufatira ku butandukane bwacu canke ku nyungu za bamwe bamwe. Umwami Salomo n'abandi bagiye barayobora Isirayeli bari basanzwe bazi ko bajejwe igihugu c'Imana. Ntibapfa uko bagitwaye, bategerezwa kwigengesera mu mabanga yabo. Batavyubahirije barikwegera akaga, bakagakwegera imiryango yabo, mbere n'igihugu cose. Ivyo vyaragiye biraba kenshi. Na Salomo nivyo vyamukoze ko mu busaza bwiwe, kuko yahavuye yirekura, aribagira gutandukanya iciza n'ikibi, arugururira amarembo Sekibi, araheza araha ikaze ibigirwamana vyazanwa n'abagore biwe bari bamutwaye umutima. Isirayeli rero yagumanye iyo nyota yo kuronka umwami w'ukuri, umwe yegeranya igihugu, umwe akiyobora mu ntumbero y'Umukama, akakibera umuvyeyi koko. Mu vy'ukuri naho hariho abagiye baragerageza muri abo bami batwaye Isirayeli, abenshi vyarabataye kuwa amazi, bagumye ari bantamagara. Umwami nyawe akura bose rero ni Yezu Kristo
wa muco w'amakungu, buninahazo bwa Isirayeli. Niwe muhanuzi w'agatangaza, umuvyeyi yamaho, mutware w'amahoro, nk'uko Izaya amudondora. Uwo niwe mwami isi yamye irindiranye igishika, yaje kuvyagiza inganji y'Imana kw'isi, yaje gutahanze mbere umwami w'isi, umwe yazimije amakungu ariwe Sekibi. Uwo Sekibi yari yigize umwami w'isi atanu wabimuhaye, kandi akagenzwa no gutikiza no gusahura, kandi abaramuka n'umusamo bamuhaye nyene umusaya yajaniranya n'ugutwi. Ariko Yezu Kristu umwami wacu n'umwitonzi n'akazishavu, yuzuye urukundo, n'umuvyeyi w'impuhwe n'ikigongo. We yaje ngo intama zironke ubuzima mu kuzitangira, kuko ari we mwungere mwiza yigura intama ziwe. Ahambere niho duce dutegera intumbero y'iyi migani yariko aracira abigishwa biwe yerekeye ubwami bw'ijuru. Ukumwemera n'ukumwakira. Ukumwemera no kumwakira ngo atubere umwami, niho hari ubuzima nyabwo. Niwe ntabonwa yo guhebera ibyo dutunze vyose ngo tuyicakamire. Ubwira kabiri, guhitamo no gukurikira Yezu Kristu. Nico gituma umwanditsi wese yabaye umwigishwa mu vy'ubwami bw'ijuru ameze nka nyene urugo anyegurura mu bubiko bwiwe ibintu bishasha n'ivya kera. Iyi nyigisho yerekeye ubwami bw'ijuru Yezu ashikiriza uyu munsi, twumvise ko yariko ayihereza ishengero ry'abantu. Birumvikana ko bari mu mice itandukanye b'ivyumviro n'ivyifuzo bitandukanye. Ubwo bwami bw'ijuru niwe nyene ubwiwe yaje kubusasagaza kw'isi, kuko twama tubona ahari ijuru ryuguruwe n'abamarayika b'Imana burira bongera bamanuka aho nyene umwana w'umuntu ari. Ahari vyamuko n'ivy'ukuri, aho Yezu ari ijuru ryose niho riba riri. Ukubana nawe ni ukwibera mw'ijuru, uguhitamwo kugumana nawe ni uguhitamwo kwibera mw'ijuru. Ukumwakira ni ukwakira ijuru. Nta ciza na kimwe coshobora kutumara inambu tworutisha Yezu. Ibitangaje nuko mu gihe ciwe bose batashotse babona ko basagiriwe n'uburinahazwa bw'ijuru. Niho mbere aririra Yerusalemu ati, ese nawe womenya muri iki gihe co kuzanira amahoro? Mugabo rero ivyo vyarahishijwe amaso kwa Luka 19:22. Bavukanye, nono munsi hariho benshi uwo Yezu bataramwakira, kandi ari we buninahazo bwacu. Bamwe ntibararonka akaryo ko buhure nawe, aha nko mu bihugu bimwe bimwe kubera indinganizo y'intwaro n'imico yaho bitoroshe kwashikiriza inkuru nziza ya Yezu Kristu. Hariho n'abandi naho bovyumva batarategera ko biberekeye, bumva uwo Yezu nk'umugani. Hari kandi rero na benshi cane bazi kandi bamaze kwigishwa ivy'ubwami bw'ijuru, ariko bacumiye ku vy'isi, bataremera guhitamwo Yezu ngo bamwemere bamukurikire. Abo bose bari muri twebwe, ni bamwe muri twebwe nyene. Muri kino kiringo turimwo cyo gusaba ngo nyene umurima arungika abakozi benshi mu murima wiwe, birabereye ko dusangire uwo mwitwarariko wo kubona Yezu Kristu yemewe, akakirwa kandi agakurikirwa na bose, kuko niwe mukiza wacu, niwe mizero yacu, niwe bukiriro bwacu. Niwe yaje kudukura mu ngoyi za shetani, niwe atwugururira amarembo y'ijuru, niwe asanura ivyasambutse vyose, agasubiza ubuzima abari barapfuye bagaherengetera. Aho ashitse ubusuma, uburyarya, ubwicanye, ubuhumane bwose buratsindwa. Indyane, amacakubiri, urwanko, ishari n'inzigo arabimira, akabizimanganya, akazana nyabuna urukundo, amahoro n'ituze. Tumwakire rero, tumwimike mu ngo zacu no mu kibano cacu. Tumwakire kandi tumwemerere agumane natwe mu mabanga tujejwe mu gihugu no muri ekleziya. Nanone abamwakiriye bose, abemeye izina ryiwe, yabahaye ububasha bwo kuba abana b'Imana. Birabereye ko ivyo turimwo vyose tubibamwo nk'abana b'Imana, basamuragwa b'ivyiza vy'ijuru. Muvukanye uriko uranyumviriza, uguhitamwo Yezu no kumukurikira si vy'ejo, ni vy'uno munsi. Isango yawe yo kwinjira mu bwami bwa Kristu n'uno munsi. Hitamwo Yezu, uzoba uhisemwo ubuzima. Niwamara kumuhitamwo kandi ukamwegurira rwose umutima n'umubiri, ubwenge n'ugushaka vyawe, uzoba ubaye wa mwigishwa w'ivy'ijuru anyegurura mu bubiko bwiwe
ibishasha n'ivya kera, agatandukanya ikibi n'iciza. Kandi ubimenye ni wewe isi ikeneye, ni wewe igihugu na ekereziya bikeneye muri kino gihe, ngo ufashe mu gusasagaza ubwami bwa Kristo ku mpande zose zo kubaho kwacu. Yezu rero aguma atubwira ati raba mpagaze ku rugi nugurutse, hageze wumva ijwi ryanje kugurura urugi, nzokwinjira iwe meze fungure hamwe nawe, nawe afungure hamwe nanje. Urakaza Mukama Yesu. Nimwumvirize ijwi ryanje, nzabimpa